ariko entre hariho n'abakobwa aho gusanga iyo ngeso ariyo bayigisha abahungu ugasanga umukobwa uko agiye kuraba umuhungu usanga nyine nk'umuhungu ariko arabaza umuhungu uri hehe n'umuhungu usanga ubwira ati jende muhira ndaryamye ugasanga nk'umukobwa yarasitse umutwe warimo aciye agenda directement no muhiri wiwe ugasanga aragize nyine tuyarashaka dutuma urya muhungu amushaka yego hasa wewe umuhungu mukundana nibwo ubona bigusaba kenshi kandi ataco bigutwaye umanza urabe ati eske nihagira ikibazo kizoba uzoshobora gukemura iki kibazo kwanza umanza urabe yuko atangorane zo gutera mu muryango kugira ngo ugumane akugateka ku muryango wawe kandi biragoye kumenya rero ko aja kubwiza ukuri ko hariho n'abakobwa usanga bariko barabesha abahungu kubera ngo se info bahuye jewe ndimva hari umuhungu w'umugenzi wanje yigeze kumbwira ati hari umukobwa yigeze kumwagiriza inda kandi atari gwiwe rero ukungene yabimenye wantu reka baramutse ndabahamwiriwe namwaramutse bana mwese karadukurikirana reka nsubire ndabaha ikaze murabizi ntitwicaye twamaduhari turi update kugira ngo tubashikirize ibintu byiza ndetse bitandukanye na mama kugira ngo ndabazanire ibiyo iyo mvuze ibiyo n'abantu beza babatesa ni himbaza delicious kuri mikonko mu nyumba ariko mutambona utaragira sabone nkundira uyigire kugira ngo bigende neza cyane kugira ngo uzurara bikorwa byacu nshimira abariko barabikora nabaza kubikora mu nyuma ndetse nshimire n'abantu bama bahari bama bari ku mwanya bivanye n'ibiganiro tubashikiriza bama bahari kugira ngo bigende neza rero ntiwibagire kugira na partage kugira ngo bishikire wa mugenzi wawe wacu acabiha mugenzi we mu bibandanye bigenda uko utibagira no kugira commentaire kugira ngo tumenye ko zakutamba twirorera hamwe kumwe n'umwigeme mwiza ikintu kiza kumfasha cyangwa ikintu kiza kumva yuko ndyohewe nuko aza kuba azi yuko ari mwiza ndabivuze byose ariko rero ikintu kiza kongera nuko abazi ko ari mwiza nico kiza kuba gitese reka tumuhe ikaze tunamuha kugira ngo idondoro ariko aradukurikirana ndetse anabaramutse ikaze cyane ndabaramukije cyane ariko aradukurikirana nkaba nitwa Kersi Minouche ko basanzwe banzi gusa izina ryanje nitwa Kersi Kakunze ulala afise n'akazina keza abantu b'Imana afise n'akazina gatese Kersi urazi kuri mwiza merci beaucoup oya none ntabyozi cyane ibyo jewe nijye ndabikubwiye sinzi oya si wowe gusa mugabo ntabyo nzi jewe mugabo arabikubwira ego akasi benshi oya ntacu umuntu wega amaze kubona ikintu kimwe akabona cyake nasura kukibona kabiri gatatu urumva ko ico kintu vraiment kiba ari cyiza noneho wambaye heza ntamenya ko cera ni Kersi Minouche numva nkeneye kumenya Minouche washitse mu gisagara ka Minouche kaca karaza cyane bimeze gute oya office iyo Minouche ukuntu byaje nkitangura gukora kubera nanje ndi umujournaliste nkitangura gukora kuri TV online benshi kubera ko hari ukuntu twakorera muri Magic ari Minouche nyene yakorera byahoze ari umujournaliste mbwa ni twakora sinakora nkorera Magic ako twakorera hamwe rero abantu barakunda kumbwira yuko umenga twafitanye akantu k'agashusho bivanye n'ibintu nakora baca barumenga kubera twese aba journaliste chambwira nta muri mutaya wiwe na tumfana ndavuga oya rero kamusaka cakazuko cyangwa ndagakunze ndakiyita Minouche gusa rero nawe kubera ko natanguye kugita ariko arabivamo nikuvuga rero ndi nashisigaye ndi Minouche sigara ugira uracaye muri journalisme cyane ego ndacabirimo ubibona gute ni buke nyene birarusha mugabo tu kubera ibintu usanzwe wagiye mukunda ukagiye nyine kubigumamo hariho abantu bavuga yuko abakobwa bari muri journalisme cyane muri ibi bya YouTube usanga umenga ngo ntibizewe ngo ari abantu batagira indero dimo ibintu nk'ibyo batubaha iki webyo hari ico bikubwiye cyangwa urubyumva shamara ndavyumva mugabo harya ikintu bitakirimo ntibimenya neza uwo ushaka kubimenya neza nawe yovyinjiramo niyo yocabona yuko
uko batwiyumvira atari ko turi donc tuba turi mu kazi ego turahuriramo n'ibibazo byinshi mugabo ukuntu batwibaza ko siko turi. Wow, ni Karsi rero turi kumwe ndabibutsa yuko uno munsi tuje kuganira turaza kuganira ibintu bitandukanye, ibintu dusanzwe tubona, ibintu dusanzwe tuwumva. Uno munsi tubafitiye ni sije canke ni deba niko numva no bivuga kugira ngo tuyiganireho imibonano mpuzabitsina imbere yuko abantu babana. Donc sexe avant le mariage. Quel suragowe. Bon, hariho abantu benshi bavuga ati jewe no prefera iki canke iki iye, kasanga bamwe nituko tuvyumva kumwe. Ariko imbere ya vyose, Kersi, uri mu rukundo canke nturi mu rukundo? Jewe niyaza ko ari vie privée. Oya, rero ukagira nishi bivuge kugira tuvyumve nawe wundi yumve. Yego. Nivyo ashaje mugabo biri compliqué ibintu warinze kuvuga uko sinzi nyene birimwe amagufuri menshi harimo utuntu nihakanye mugabo oya ahubwo mvugishije ukuri none harimo utuntu nigikimupfa oya ni hahandi nta kintu wamufa mugabo haba harimo utuntu nyene haba hari ikintu mwapfuye kuko nk'ubuye uvuze donc ko umuntu mushaka kuba mukundana ukavuga ati iki niki kiriko kugenda neza urumva nta kintu ciyadukiza uko ntikigende neza atakintu mwapfuye kirahaba gusa nyene mu mwaki kigahera mugabo usanga kirahera mukigaruka mugabo gihera kigaruka donc urumva ni kwa kundi usanga bitagenda neza canke hari ibintu agusaba mu ndahurizako si question yo gusaba ibintu n'utundi tuntu nyene cyangwa usanga bon soit nk'umukobwa arasaba amafaranga umuhungu ugasanga niwe mukobwa amasabiriza ugasanga navyo nyene barabipfuye ngari kete y'amahera soit ntaco ariko turumva yuko nubwo biri compliqué aravyemeye aho rero ndaryohewe kubera ko biraryoshe cyane kumva yuko Kesa ari mu rukundo ego nivyo biri compliqué ariko biraza gufasha cyane ko tuganira kubera ko amufise biraza kunyorohera kuko nabo bandi baje kugirana mariage bamaze kubonana ngo ntabajana ba ataragaye ndagufasha urumva rero nibaze yuko babanza guhura sije yanje no musi nkuko wayumvise sexe avant le mariage donc imibonano mpuzabitsina imbere yuko abantu babana kuri Kesi uvyumva gute? Jewe ko ndavyumva biba bivana no kungena abo bantu babiri babanye hariho abo usanga babikunda bose n'igihe usanga hariho umwe azanka donc kugira babibe avant le mariage bivana no kungena abo babiri bavyumvamo canke niba harimo babikunda hari igihe usanga banabikunda bose bakumva umenga nibisanzwe urumva mu gihe rero habaye umwe atabikunda bivana no kungena bumvikana hagati yabo no kungena bashaka biganirako ariko ni mu gihe tubona duhora dusanga uno munsi nk'umwana w'umukobwa cyangwa umwana w'umuhungu akumva umenga ariko aragoberwa cane no kumva yuko no kuyobonana n'umuhungu canke n'umukobwa kanaka kuko nkuko bivuze hari gusanga bose babikunda ariko nkeneye kumva yuko swat mbe ivyo bintu byari bikwiye kubaho cane je nko ku ruhande rw'iwanje kumwe ndavyumva mu gihe kubaho kwavyo kuntu numva vyogenda nko mu gihe dufate iyo couple y'abantu babiri bavyumvikana bakabihurizako atagahata jemba numva umenga nisanzwe yego atagahata ubushatse kuvuga gute donc mu gihe uwo muhungu iyo couple umwe abisavye uwundi akabimwemerera atarinze navuga kumuhatiriza ikintu adashaka nibaza yuko aba ari ibintu bisanzwe kuko baba bakoze ikintu bose babumvikanye dufate kuri Kesi ku ruhande rw'iwiwe ari kumwe na wa muntu wiwe birashitse canke dadi nibaza byarabaye oya ivyo navyonzi yo
bo ntacu birashitse birabaye ariko uno munsi akumva donc kanaka ariko yipfuza uyu canke uyu no abo bantu mugihe bataje kubibabwira we ntubimenye mugabo baje kubimbwira ndavuga ati jewe yari umuntu nkunda tegereza kumugurukira kubera naramukunda donc sinashaka kumubabaza sinabikora ngo kubera ngo ariko nsanzwe umeze kubera ko nawe simba ndaguha nushaka kunyagiriza ngo ntuwari wese donc nabigirira urya kubera iki ndamukunda sinashaka kumubabaza rero mu gihe agenda arabivuga c'est-à-dire ko ntabwo aba nkunda nibyo biba byaramuzanye mu gihe rero maze kubimenya nkamagarika relationnel ariko biri mu buryo rero bubiri hariho amabanga mpuzabitsina bivanye n'umuyakorana n'uwo mukundana imbere ya mariage nyene ariko ndetse hariho n'amabanga mpuzabitsina bivanye n'uwo muyakora n'uwo ari we wese rero uwo ari we wese ndavuga imbere yo kuja kubakana n'uwo musanzwe mukundana kuri ico kirisa kivuga ko iki je ukunda uwo ari we wese sinibaza uwo ari we wese ntibiragushikiye nundi mudakundana basi yoba apana vuga kuri jewe kumva ko bigira n'umuntu atanakoreshwa mufitanye basi yoba ari nk'umuntu bavuga ati uri mugenzi wa basi mu besto cyane mu crash basi wa wundi wumva ubwira ibibazo vyawe iki mugabo kumva umuntu mutazinanye wari we wese sinibaza uwo ari wese none aho bipfira neza na neza ugerageje kudutahuza bipfira nkahe kuri uwo ari we wese biragoye kugira ukore amaraporo n'umuntu mutazinanye maze kugendereza ntaguciriye maze kugendereza ahantu henshi hatandukanye hari ababikora bipfuza inyungu arumva bipfuza nk'agafaranga abandi nabo so nk'abahungu bavuga ati jewe umunsi kweri vyabaye ndase urumva ibintu nk'ivyo bakavuga ati rero jewe ngira ndabiyonja ni za nyungu nyene ziwabo birabungukiramo rero kuri ico nawe uko igitebako cane umva aho hantu umva ni abantu babiri umuhungu arashobora kugenda kubirondera ku mukobwa ataco bahuriyeko kubera ko dufate ugasanga asanzwe afise n'umushere ugasanga yamwankiye mubwiye ati jewe no sishaka cyangwa ugasanga akundanye n'umuntu bategeranye ari kure yiwe gusa ugasanga nyine umubiri wamugoye ntavuga ati ntagashanda bigire nekagenda kurondera hariya uwo nikorako aho ufite watwara amahera yiwe hariho n'abandi baba baje bashaka amahera akavuga ati muri 50,000 mu minota 5 arancika nuko rero naje bicavuga ati Spoza rero nk'uwuje kuri wewe akaza agutumbereye akakubwira donc turumva umenga bivuze nkaho umenga ingorane aba yahuye nazo rero araje agutumbereye ibyo genda gute kuri jewe je sinshobora kubyaccepta kuko simba ndamuzi ego basi dufate naho aba ari umugenzi wiwawe musanzwe muzinanye reka tuvago musanzwe kuvuga uwo ari we wese nimugemba mvuze yuko atari wa wundi cane cane muba muri kumwe muri relation ariko uwo ari we wese ndavuga ashatse nk'umugenzi wiwawe arumva nk'umubanyi ibintu nk'ivyo rero araja gutumbereye usanzwe umuzi jewe mu giti cyanje nibaza ko azanye nk'amafaranga ashobora mbwira ati ndakuronderera ubundi ego kuko benshi kenshi kwanza abahungu nk'abo iyo mumenyeranye cyane canke muzinanye tu ntakunda kuca abwira wewe ahubwo arashobora kubwira ati wandonderera mudemu basi dushobora kumarana nyene irungu umwe akabikubwira mugabo kumva yuko ashaka kumuzanya umukobwa yego kubera ko nawe usanga hari igihe usanga ufise abagenzi umubwira ati hewe hari umuntu afise akanoti hariya ndaguhe ashobora ati koresha umwanya yego ariko none aba bagenzi abo mugendana nawe hariho ivyo bavuga yuko mbwira uwo mugendana hama ndakubwira uburiwe abo bagenzi muba mugendana wewe muragendana kuko ingeso yundi irandukira muragendana ivyo ukaba utabikora cane kubera ko mutaba mubana vyo kugora mu gihe mubana nko mu nzu imwe kuko kenshi jewe narigeze kugira umugenzi wanje afite abo bagenzi donc barabana mu nzu ni ukuvuga yuko ashobora kuba afite nka mapu nka 5 ugasanga afite nka 5 ku munsi
kwa kundi rero imwe naniye ko yijira ko basanga umuntu abwiye basi ndondera umundi kweri uyiheze sanga abwiye wa mugenzi wiwe ati ndahanose impamvu nuko jewe ngiye ahandi ushobora kugenda en fait rero biba bimeze nkuko mu gihe mu bana biba bigoye kugira kuvyikuramwo ariko mu gihe mutabana ugasanga je ndamuzi kandi mugenzi wanje asanzwe afise iyo ngeso muga je ntitubana donc ashaka ashobora kumbwira ku telefone amubwira ati namwanya afise nkamwankira ugasanga nyene iyo ngeso je kwanza kubera ivyo bintu kenshi usanga barya abantu babura umwanya ugasanga kenshi telefone yabo naho umwandikira azokushura heze nk'imisi 2 kubera ko arashobora kugenda ahantu ukamuhura akamara nk'indwi yose ugasanga na telefone ntayitora mu gihe rero mutabona mu nzu imwe biragoye ko ushobora kwandikirwa n'ingeso yiwe gusa nyene mu mutima karaza hari ukuntu umenga agomba kugushitura donc umva yagiye nko muri Kenya yafashe voyage yagiye nko mu kavakanse agomba gushira ko dufata kuri stati ukabaza uri he muga ntuduhishe mbwira uwo mutima uhora uvyakirana nawe jewe dufata ko bafise kandi usanga ubafise ego urumva ntaco naho yoba aroma donc akama gushusha ari ahantu hatandukanye yariho n'indege amplis urumva ico kintu canke ugasanga ni wa muntu abitungiyemo abitungiyemo gute n'inzu baramuhaye n'imodoka baramuhaye kuko abantu bariho bien sûr ndazi ndahabonzi urumva n'inzu aramuhaye ni ikintu cose aramuhaye rero umutima wa Kersi dufashe kuri aba bagenzi biwe oya je umutima wanje en fait nkibibona ndashitse nkavuga ugeze hehe wewe donc amabaza uri he kumva mbwiye ati ntibizi je nagiye mu kavakanse ndarya amafaranga iki akakwereka abantu bari kumwe gusanga nyene yajanye n'uwundi muntu gusanga ni n'umupapa wanashimye yego gusanga nyene aguma wasohokana aha iki yaguha udufoto urashaka imva none ko utambwiye basi cyane kugira none wewe ko nabonye umenga sihuye donc umva kitarancitse ibintu byawe n'ibintu basi twaje mugabo wundi mwanya kuvuga ati tiwapi pe n'umundi nta kamaro mugabo ukibibona donc ari ukuntu bajya abana babikora aronse kubera ko umenga hari benshi kanshi barabikoramo amahera arashobora kuza kwishima ko nk'uyu yahinduye telefone akaza kukwereka nyine kubera umugenzi wiwe akwereka ziraba telefone kunuku ushaka nawe donc umwe muri hova none gasha ngiriki mugo kashuvuga ati mugaho babimeze gute umutima mugabo bufise dufate nk'ubu wa muhungu muri kumwe nta mafaranga ari karaguha mugakaza wumva nkayo mafaranga arizanye nkuko kubona oya birashika ukabipansa kuko mvumenga nyene hari ibintu bariko barakujyana mugabo kubera hari gihe gushobora gukundana n'umuntu adahama yarafise mugabo kumvumenga ntiwo mu cinyuma ugenda muri ivyo ukavuga ati reka basi nimenza ndabibona ku bagenzi banje mugabo basi je sindabijemo gusa nyene mugabo birashika kumva umenga nawe wabijamwo ariko biba bivana n'umutima wawe kungena ukontrole ibintu wow nizera yuko muriko murumva ibintu bitandukanye biko birava muri Kersi rero ni mu gihe dusanga abo bagenzi twumva yuko tutobareka eske twari dukwiye kugumana nabo canke ntizari bikwiye je nko ku ruhande rw'uwansi nibaza ko bareka kuko hari ukuntu nabo usanga bafise umutima mwiza hari ukuntu nimba abantu nk'abo usanga bafise umutima mwiza usanga bafise umutima mwiza arashobora nko kuronka nka 500,000 ukabona araje araguhaye nka 100,000 canke arakubwiye ngo ndagusohokane ugasanga muri adepanshije nka 300,000 wowe wiyicariya uriko urarya muri amata naho wowe udafise telefone ashobora kugabira iryo afise mu gihe nawe sinzi kandi atakuna kumwe wamufashije so simplement ugasanga nyene uramufasha utuntu tumwe tumwe mugabo utabirimwo mugabo ugasanga nyene bifite umutima mwiza kuba nyene umubikira amabanga yiwe ubizi kabirimo hariho nabo usanga nyene babana na mama babo usanga wowe mama we arazi ko umugenzi wiwe uzamufasha nyene ukungena umubwira kwa mama wiwe mukamufasha kubesha iki donc rero akaca agiye nko kuruka ukabisha mama wiwe ugasanga agiye kumusabira usha kwa mama wiwe ati
cyane famille twafite urubanza nka ruguru donc ugasanga nyine wavuga ati tuzojane na n'uyu kana yego ati tuzojane mu rubanza ati azomfa namusize mu bantu bazaserva nk'akarorero rero ukaca uvuga ati mama akaca kubwira ati kwenda muzi kandi mugenzi wiwe n'ibisanzwe donc nawe akaca yigira kuri ya mapu nawe wibereye urumva agarutse ko y'amahera usanga aramushoreye nabaza yuko mu gihe nyine ataguhatiriza kubijamwo nawe muguma muri abagenzi n'ibisanzwe twe turagera ku musozo ariko mu gihe tuzi yuko wa muhungu muba muri kumwe uno munsi arakumvise ko agushatse même chose n'ejo bigasubira na hirya y'ejo ko hari ibibukoye urumva hama kuri kesi akumva umenga nta yindi shwa ni kubigumamwo uko donc akumva umenga yo akabigumamo kuri we vyogenda gute yo support uwo muhungu ucahaye kandi akaba ari wo muhungu reka ndakubwira akaba ari wo muhungu basi tuvuge yuko arankunda kurugezo urumva rwanyuma rumwe ntokubwira mbere na bimwe byo kubwira ngo anyereke yuko ari umuhungu vraiment ari sawe aramaze kubikora rero aho oye kuri wowe bimeze gute je nibaza ko utosiporta ibintu vya misi yose amaze kugira basha kwereka kandi abakobwa umenga tubabaye febe arakwereka abantu vyaheze nyene amaze kuvuga wiwe mugabo hariho ikintu ushobora kuvuga ati none eske ivyo niyo babinyereka kubera ndamwungurukira gose basi uracisha mu munsi mukamwahira ukashura aba reaction agira twari mu mwanya ucumenga birahagaritse nsaba kuvugisha ugasanga umumwingira ati kutavuga ngo babarya shawambe wanshabuje ofese urashobora yuko umenga nivyo yaragukenereye gusa mugabo urashira mukamwankira ukumva ukaraba kungene yitwara wow kumbure rero kuri babandi babikora shat kuri wewe twumvise icyakuvuyemo bakabikora batabinezererewe ariko entre tariyo n'abakobwa aho gusanga iyo ngeso ariyo bayigisha abahungu ugasanga umukobwa uko agiye kuri umuhungu usanga nyene nk'umuhungu ariko abaza umuhungu uri hehe nk'umuhungu usanga ugati jende mihanda ryana ugasanga nk'umukobwa yarasitse umutwe warimo aciye agenda directement no muhiri wiwe ugasanga aragize nyene tuheresha kutuma urya muhungu amushaka yego ugasanga umukobwa afise ugasanga rero yaramaze kuyigisha uwo muhungu yaramaze kubimenyera ingorane ntiriba ku bahungu gusa hariho n'abakobwa usanga rero aribo babitera abahungu rero kuri babandi usanga babikora batabinezererewe bakabibamwo kubwo buzima ariko bakumva bishimye abo bari kumwe canke nabo nyene kuri babandi babikora babinezererewe bya misi yose kuri abo babwira iki je kubera babikora babinezerewe nibaza ko atakibazo kuko donc ikibabaje no gukora ikintu iyo utakinezererewe mugabo yuko urakora ikintu nawe kikurimwo mugabo ucuraba ati mbega ntihaba ingorane muri bintu two ndakora ese kujya muhungu tubikorana iyo ngorane zishobora kwikemura ukaraba yuko afise n'uburyo bwo gushobora gukemura ikibazo coba mu gihe ubona ati arashaka ivyoba vyose uvyaccepta mpimba nk'ubutfate aguteye inda muri famille bakakwirukana cyangwa bakakoblige kugira mariage est-ce que mariage mu kwezi kumwe arasa amafaranga azoyikora bizokunda ivyo byose ukabiraba kugira ngo ushobore kuba muri iyo nani muri ivyo bihe ukaraba ivyo byose ingorane donc ingorane zishobora kuba ngaho ni ingorane numva niyo guswarinda ukavuga ati est-ce que famille izovyemera nzobabamwo canke nibanyoblige kugenda azontwara ivyo rero mu gihe ubiravye ukabona birakunda niyo twatakibazo can you imagine hariho nk'abantu usanga n'umuhungu umwe nta n'undi muntu mukundana ariko nk'ivyo uvuze ngo akagutwaza inda aragutwaje inda ariko uri umuhungu ukama wabibonye ko atawundi mukobwa mwaryamana ari wa mukobwa nyene bakuyamaza akwitangira iki na wa mukobwa akagenda imisi yose ariko hageze amuteye iyo nda akaca mwihakana ariko nturamaze kuvyumva amaze kuvyumva cyangwa ugasanga nibyo rya mbere muryamanye n'umuhungu uri umukobwa ukaba muhuye ubwa mbere donc bwa bukumi bwawe akaba ari butakariza kuri uwo muhungu ariko nk'ubu mutwariye ukamubwira ama resultat ko wasamye ariko ntavyemere
ego birabaho mugabo nibaza ko biragoye kumenya rero ko aja kubwiza ukuri ko hariho n'abakobwa usanga bariko barabesha abahungu kubera ko se info bahuye jewe ndibuka hari umuhungu w'umugenzi wanje yigeze kumbwira ati hari umukobwa yigeze kumwagiriza inda kandi atari gwiwe rero ukungene yabimenye nuko atamezi n'abiri yaraheze babikoze gusa baca basanga umukobwa asinda iri mu mezi nk'atanu urumva yuko yari amubesheye mugabo urumva vyarabaye ariko vyabaye afise inda ahubwo ntavyamenye donc umukobwa yashaka gusa ko bonkura iryo rimwe hama amwagiriza yuko inda yigwiwe ariko nyene bagiye kurabasanga iminsi ntisa umuhungu aramubwira ati jewe amafaranga yose azotangwa kugira ugire DNA je ndayemeye nzotanga mugabo tukazosanga atari jewe turagenda mu butungane uzondiha amahera nkafatwa donc umukobwa yaciye agira ubwoba arabihe ni ukuvuga rero ko harya umukobwa aje kubwira ko afise inda nibaza ko muba wese mubamuzi munsi ngira muba mwarabikoreye nibaza ko muca muraba mukaraba yuko iminsi isa ukamubwira nk'uko ukamenya nk'umwe ati jewe tuzogira ndemera kudepansa ntaco ariko nitwagira DNA twasanga suri wanje uzoshumpe azogusubiza wari kugira ngo turangize neza sinzi ko sakajambo kanyuma ushikiriza ngo ariko baradukurikirana akajambo nabashikiriza dufate kuri sije twako turavugana ni nk'impanuro nobaha wewe umuhungu mukundana nibwo ubona bigusaba kenshi kandi ataco bigutwaye umanza urabe ati eske nihagira ikibazo kizoba uzoshobora gukemura iki kibazo kwanza umanza urabe yuko atangorane zo gutera mu muryango kugira ngo ugumane akugateka ku muryango wawe kandi ubone yuko ati umuntu twese turagendana ndabona yuko nayo ico kibazo coba nta ngorane zizoba azobikemura mugabo mu gihe ubona yuko atabwa afise atakintu kimwe yogufasha kugenda buke kurabigabanya nico numva nabatekera nk'impanuro nabashimira ko bazikurikiranye yego nawe ndagushimira Kiasi wakoze nawe ndagushimiye cyane yego reka rero ndabashimira mwebwe mwese mwariko muradukurikirana kuva ku ntango gushika ku musozo kino kiyago yari ATACO TV nizana neza mwe mutaradukurikirana madaye mudukurikirana canke mutangure kudukurikirana mutarabikora mutibagira kuri abonner, j'aime, commentaire na partage kugira ngo tumenye ko tutego tuhamba twirorera nimbaza Delicia na Kiasi Minouche ndabashimiye cyane naho uta bye bye.